Nshuti bagenzi muko murankurikira nongeye kubaramutsa mwiza ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni Muhayimana Ange Michel. Ndashima Imana ko kano kagiye dusuye guhura kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana mu kiganiro cacu ukuri kubohora. Ndashima Imana rero ku gihe tumaze turiga kuvyerekeye ukuri kuvyerekeye igira 10. Ni inyigisho nzi goye kumbure kuri bamwe kuyumva ariko dushoboje namwe mu yera nta kidashoboka mwe mu yera no wahishurira abantu ijambo ry'Imana kugira ngo abantu bagendere mu kuri kubabohora. Rero tumaze twiga ivyigwa bishika 8 no munsi ndashaka tuyiga icigwa igira 9 kuvyerekeye ukuri kuvyerekeye igira 10 kivugwa mu Baheburayo igice c'indwi. Cyane kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo irango wa 19 canke 22 biravana aho nashaka gushika. Rero ni cigwa nziko gikomeye cyane canke kinagoye kubera kirimo buvyerekeye gutandukanya isezerano rya kera isezerano rishasha. Ni byerekeye gutandukanya ubuherezi bwa Yesu n'ubuherezi bw'abarewe. Baranavuga bo n'umuntu yitwa Melikisedeki. Rero ni igice kinini gishaka kwigishwa mu buryo bunini bwagutse cyane, ariko niza neza yuko ndaza kuvuga mu ncamake mu bintu nyamukuru dushaka gukuramo. Rero nahenze kurandira ku bantu muko murankurikira muri hafi ya Bibiliya ziwanyu, fata Bibiliya ziwanyu kugira ngo mushobore kuraba musuzume ko ijambo ry'Imana rivuga. Twarize ibintu bitandukanye turabona kuvyerekeye ibigira 10 bishika 4 Bibiliya yigisha isezerano rya kera ku bigira 10 cerekeye ico baha abakene, igira 10 baha abarewe, igira 10 baha abaherezi, n'igira 10 bajya ku minsi mikuru. Byari bigira 10 batanga 4. Twabonye yuko umunyisraeli nyuma y'imyaka 3 yashaka gutanga 30%, 30% y'ivyo yimbuye. Turabona ko abigira 10 batanga atari amahera, atari kindi kintu, ariko batanga ifungurwa n'ibitungwa cyane cyane ibintu bimbuye hamwe n'ibitungwa. Twabonye ko amahera atakoreshwa, amahera yakoreshwa rimwe mu gico bita muri Dim Festival mu gihe 10 c'umunsi mukuru, igihe bagiye kugira iminsi mikuru ya Yerusalemu bavuye kure basha gutwara amahera bagafata ivyo bimbuye n'inka za bakabidanaza iwabo amakaronka amahera bageze Yerusalemu bagaca bagura ikivana yavyo bagaca birya bakabinywa bakanezerererwa. Twabonye ko ari igihe 10 abantu bose bagiye Dim Festival igihugu cyose carayirya n'abarewe n'abanyagihugu barayirya. Hari dime y'abakene abarewe n'abandi batandukanye abanyamahanga. Twabonye ko ari system economic Imana yashiye guca Israel mu vyagizo vyayo. Rero munsi ndashaka tubananize ko inyigisho ku gice c'Abaheburayo c'indwi. Ni gice abantu cyane bakaze mu vyerekeye kwigisha ibigira 10, cyane n'abantu bavuga ngo baratawe igwa c'ubuntu, bigisha inyigisho z'ubuntu z'ubwami bw'Imana uko byita caca mu bwami bw'ubutongiza bw'amahoro cyane bwa Yesu. Abantu bakunda guhagarara kuri ico kintu hageze ugiya 10 badashobora kurekura, kandi bavuga ngo baramenye umuco, ngo barahishuriwe, ngo barashura ubwiza bw'Imana ubushobozi bw'Imana. Ariko basanga ntibashobora kurekura igira 10 kubera kumbura bamwe kudatahura iki gice c'Abaheburayo c'indwi. Ndasenga Imana ngo dushoze gutahura kandi impe n'ubwenge bwo kwivugana mu majambo meza yumvikana kandi ari mu hishurwa rya Mpwemu Yera. Reka dusomere mu ncamake kugira ngo tugende mu cigwa cacu dukurikire bukebuke. Haba ngo Yesu umuherezi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki. Ngo Melikisedeki uyo umwami w'Isalemu umuherezi w'Imana isumba byose niwe yasanganiye Aburahamu aramuhezagira hamwe Aburahamu yatabaruka canke yaratashe avuye kunesha abami, kandi niwe Aburahamu yagabanirije kigira 10 muri byose. Irya mbere asobanurwa ngo umwami agororoka, kandi irya kabiri yitwa umwami w'Isalemu risobanurwa ngo umwami w'amahoro. Ntase nta nyina nta karonda canke nta background yiwe ntibazi yava linye yiwe ntayo bazi, nta tanguriro ry'iminsi canke iherezo ry'ubugingo, ariko agereranywa n'umwana w'Imana, kandi ntaryo ahora ari umuherezi. Nuko muyumvire uwo muntu ingena ahambaye uwo Aburahamu sogokuruza mukuru yahaye igira 10 co mu minyago iruta iyindi. Muri kino gice turabona cyane kuvyerekeye umuntu twa Melikisedeki. Ku bantu mu nkuru cyari rya mbere kumbure mushaka kugenda kuraba inyigisho ya mbere twize kuvyerekeye igira 10 Aburahamu yatanze. Twabonye ko Aburahamu nk'uko ijambo ribitweretse yuko ngo yatanze igira 10 ngo ca byose. Ibyo byose ngo byari ibintu ngo yaje kunyaga, yari iminyago, yari plunder mu Congereza. Yari ibintu yaje kwaka abami baravuye kugwana, Geroti bari bamutwaye, banishije abami b'Isodoma. Aburahamu agenda kugombora Loti arabanyaga. Aburahamu aho yari Melikisedeki, ico Melikisedeki yakozwe mbere yaramuhezagiye. Aje kumuhezagira acamuha umukate n'umuvinyu. Twarabonye ko ari symbolic kwa ca Yesu
c'amaraso n'umubiri wa Kristo byatanzwe. Melkisedeki ko yabikoze ahezaga Aburahamu ntuzohinduka sekuruza w'amahanga uwo Kristo azovukiraho. Rero tubona ko yari acte prophétique kumbure akoze. Hanyuma batubwiye ngo Aburahamu acafata kigira 10 cyo mu minyago agihereza Melkisedeki. Melkisedeki amuvuze wari we n'umwami w'amahoro. Meleki mu gihe burayi n'umwami Zedeki umwami w'amahoro. Bisugura umwami the king yari umwami w'amahoro wo mu gisagara c'amahoro cyitwa Yerusalemu. Melkisedeki rero bava ntibazi yatangurira niyava, ntibazi se, ntibazi linye yiwe, ntibazi yavuye, ntibari bamuzi mugango yari umwami kandi umwami w'amahoro. Rero umwami Melkisedeki Aburahamu amugira 10 mugambo hakigira 10 cyo mu minyago muri butin mu byo yatse abami bana pana mu bintu byiye byitunga byiwe. Tukarabibonye mu cigwa cambe muri enseignement ya mbere. Ushaka kubiraba kumbe yashaka kugenda kuyiraba ndabisubiramo cyane. Bacatubwira ngo agereranywa na Kristo. Abantu bavuga ngo Melkisedeki ni Kristo. Melkisedeki si Kristo. Melkisedeki agereranywa na Kristo. Il est l'image du Christ. Agereranywa n'umwana w'Imana mugasi umwana w'Imana. Ikintu kigereranije n'ikindi ntigisubira ngo cwageranije ngo kiba rukuri. No. Umuntu ashaka kumugeranya n'uwundi ngo ashaka kuti Ange Michel asana naka canke ameze nka naka watugereranije mbwa ntibisubiza ngo jemeze nka naka. Rero bisigura iki? Melkisedeki agereranywa na Kristo ariko si Kristo ubwiwe. Hama bacatubwira ngo nuko mwiyumvire uwo muntu ingana hambaye uwa Aburahamu sogokuruza mukuru yahagira 10 cyo mu minyago iruta iyindi. Turabona yeza yuko Melkisedeki yarakomeye. Aburahamu sogokuruza yahaye kigira 10 cyo mu minyago iruta iyindi. Mwibuke mbega igitabo c'Abaheburayo candikiwe bande? Candikiwe bande? Nkuko igijambo ry'umutwe gitwa candikiwe Abaheburayo. Uwacanditse niya canditse acashita giha titre bagihaye ngo Abaheburayo bagihaye bacanditse bagihaye titre y'Abanyeheburayo cajambo ry'umutwe ry'Abaheburayo ko abantu candikiwe Abaheburayo cane abantu kategori kumbere nka zibiri abantu bari barizeye Kristo ariko kubera guhamwa bariko barabivamwe bariko barasubira inyuma sura mu migenzo yo mu byagezwe yo mu isano rya kera misano rya Lewi misano ry'ubuherezi bw'abarewi. Aha wanditse iki gitabo rero benshi babona Paul bandi ngo ni Barnaba bandi bavuga ntazi uko ntivuga mu gitabo c'Abaheburayo wariwe muga barabaspekira akavuga ati naka mugabo aho biriho turahora. Rero turanze yuko uyu muntu yanze igitabo c'Abaheburayo yandikira abantu bari baza amategeko nje ituma ariko arivuga nawe yari umuheburayo arivuga ati sogokuruza wacu. Hama mu gitabo kindi kandi rabde asha ko yandikira n'abantu bandi b'Abanyisirayeli kumbura bumva iby'ubutumwa bwiza ariko bakakwizera. Ugiye mu gice cya 3 mu gice cya 4 tubonabwa ngo mukumva ijwi rya mwemu ngo nimuko manaza umutima ko basokuruza abanyu babikoze mu bwarwa bagahonerayo. Kubera iki hari abantu bariko barakumanaza umutima banga kumva iby'ubutumwa bwiza. Atone neza rero ko rerekana ngena Melkisedeki yarakomeye ko Aburahamu yamakigira 10. Umurongo wa 5 uratwereka neza yuko ibyagezwe byategeka yuko abarewi bahabwa kiya 10 amategeko. Umurongo wa 5 uvuga ngo kandi mu bana ba Lewi ibyagezwe bigira cyane bitegeka yuko abahawe ubuherezi batangisha abantu kigira 10 nibo bene wabo nahabo bandurutse mu rura rwa Aburahamu cyane mu nda ya Aburahamu. Itoneza yuko amategeko igihe Aburahamu atangira 10 la loi ntiyari bwahabe byagezwe ntibyari bwatangwe byaje imyaka 130 ariko byagezwe bimaze gutangwa Imana ibiciye muri Mose cyangwa muri Moyize ishiramwo kigira 10. Aha rero les 10 commandements mu byumva ya amategeko 10 ariyo yahagaze ku isano rya kera. Muri amategeko 10 hari cyo bita no livre de la loi igitabo cy'ivyagezwe ico Mose yanditse n'urutoke rwiwe. Umanda bisubiramo cyane kuko aha niho inyigisho tugo twiga no munsi ndabifata nk'umutima w'inyigisho zose tuzokwiga. Kuko umuntu adatawe utandukanya alliance ya Ancien Testament Nouveau Testament ashobora kwigisha ibintu ushaka kizera ibintu nko msi bimwe biramuraba. Sinduko ndavuga ngo mu isano rya kera ngo ntibikituraba. Amategeko 10 ngiye kwera buno munsi aragaragara mu buryo tubayeho. Imana ikunda ababesha, nikunda abasamba, nikunda abasuma, nikunda hari tubona bitubamwo muga mu buryo bwa mpemu ko mwema atubamwo no munsi. Tubonanza rero kare Melkisedeki bame Aburahamu igihe atangira 10 amategeko ntibwazi. Murongo 5 urasimbye ugiye mu gice kigaragaza igihe amategeko yaratanzwe mu gice abarewe. Rero amategeko nkuko twabibonye mu nyigisho zitandukanye Imana yarabwiye abarewe ko atakintu ke gutunga tatongo
atakandi kazi bakwiye gukora igikorwa co mu nzu yayo aho batangira ibimazi. Rero nk'umushahara wabo Abalewi bateza gutoza ikigira 10 mu miryango ya bene wabo abavukana. Mwibuke ko Yakobo yafise abana ahama bagirwa imiryango n'abana ba Yosefu barongerwamwo, ko Yosefu yahavuye apfa barongerwamwo baca bahinduka imiryango 12 yo muri Isirayeli. Muri imiryango 12 rero Imana yakuye mu muryango wa Lewi ibagira umuryango uzokora igikorwa cyo gutanga ibimazi no kwigisha ivyagezwe vy'Imana by'ico gihe. Hanyuma tuboneza yuko bateza gutoza igira 10. Umwibuke neza ndiko ndagerageza gutahuza muko murankurikira bari sura loi yari ancienne alliance, isezerano rya kera itandukanye cyane isezerano rishasha. Kubera isezerano rya kera yaragaze ku mategeko no kubimazi by'ibikoko n'amaso y'ibikoko. Isezerano rishasha rihagaze kuri Kristo n'ikigwa ciwe c'amaraso n'umubiri wiwe yatanze. Ibyo ni ibintu kubitahura cyane bigasha bigaragara no kuri mwemu yadushoboza kubaho uko Imana ishaka. Umurongo wa 6 ngira ku murongo gushika ku murongo wa 10. Reka turabe ibyo ubuherezi ingene ubuherezi yo buhindutse n'ibyagazo birahinduka. Tuza kubona ku murongo wa 12 kumbure, ariko turabe ibyo kigira 10 ibyagazo byateye kugira 10 teza gutangwa. Umurongo wa 6 tusha ku 10 avuga ngo ariko wa wundi adaharurwa mu muryango wabo yatangishije Aburahamu ikigira 10 kandi ahezagira nyene guhezagirwa nyene gusezeranywa, ariko nta wakana kuworosha adahezagirwa n'umurengeye. Umuntu agusumba no guhezagira, Imana iraduhezagira kwe dusumba. Nico kituma tuyubaha twe turashaka kuvuga ati Imana warahezagiye uri Imana nziza, mugira duhezagira gusumba twe gutunayiheza cyane tubishira hejuru. Umurongo 8 kandi muri twebwe abantu bapfa nibo bahabwa kiya 10. Ariko aravuga nk'umuntu w'umuheburayo muri kino kibanza, muri twebwe abantu bapfa nibo bahabwa igiya 10. Uweko aravuga ntereko avuga nk'umuntu akabwira wewe na jewe baba Kristo, yakabwira abanyeheburayo ariko arabageza kubatahuza iby'amategeko ibya ancienne alliance n'ivy'ibigira 10 ngere Melkisedeki yahawe igiya 10 agiyawe n'Aburahamu. Aburahamu avyigombeye katabikuye mu mushahara canke mu byo yimbuye, ariko abikuye mu munyago kuko nikisi kintu yagumye akora kenshi cakozwe rimwe. Avuga ngo abantu bapfa nibo bahabwa igiya 10, ariko muri ya majambo yandi cahawe ushingirwa intahe ko ariho ni Melkisedeki, cahawe ushingirwa intahe Melkisedeki ko yari ariho atagira intango n'iherezo. Umurongo w'9 kandi twoshobora kuvuga yuko Lewi umwe ahabwa igiya 10 nawe yari yaragitanze muri Aburahamu, kuko yari akiri mu rura rwa sekuruza hamwe Melkisedeki yamusanganira. Tuboneza ahantu harakomeye cyane. Igiya 10 Aburahamu yatanze niyo point kurikira muri kino kibanza. Igiya 10 Aburahamu yatanze cabaye ikigira 10 atangiye Lewi agihaye Melkisedeki. Mbega Lewi yari inde? Lewi twabibonye niwe ibyagezo byaciyemo. Mose yari umulewi na Aroni yari umulewi, niwe bavuye mu muryango w'abaherezi kiete suralo abasacrificateur kiete suralo abaherezi bari munsi y'amategeko. Rero Lewi yahatangiye ikigira 10 na Aburahamu agihaye nde? Agihaye Melkisedeki. Mwibuke neza yuko biri twigisha neza yuko Aburahamu atanze igiya 10, yatanze igiya 10 cyo mu minyago yiwe, ariko mu byo yagitanze agihereje agitangiye Lewi. Ibi bintu bisa n'ibigoye gatonya kumva ndabizi ko naje kumbe byafashe umwanya wo kubwira ndabitahura. Agitangira Lewi nk'ugihaye Melkisedeki, kubera Lewi yari gukora igikorwa cyo kwiyegurira Imana, cyo kumuherezi w'Imana, cyo kuva mu muryango w'abaherezi wa Aroni n'abarewe bakora igikorwa atakindi kintu bakora. Muri make yasa n'ubatangiye nka avance konovye kugira ngo baze bakora igikorwa umuryango wose umenye yuko bataza gukora igikorwa c'ubuherezi atakindi kintu kibabeshejeho. Rero Aburahamu yatanze ikigira 10 agitangiye nde? Agitangiye Lewi. Turaza kubona neza mu kanya kaza kuza kuvyerekeye twebwe turi muri Kristo. Nato tuva mu muryango w'Abalewi, natwe Aburahamu yadutangiye ikigira 10. Ico nico kibazo ca nibaza cyangwa ushobora kumbaza ati none ko Aburahamu asokuruza wabizera bose akabatanga ikigira 10 agihereza Lewi, jewe nande ndi muri Kristo sinkwiye gutanga ikigira 10, sinkwiye gutangirwa zinyantanga ikigira 10. Tuboneza muri Bibiliya ko bigisha ko agitangiye Lewi. Tuza ko n'umuryango muri point kurikira umuryango Yesu avamo n'umuryango utandukanye n'umuryango wa Lewi cyane. Yagitangiye nde? Yagitangiye Lewi. Lewi yari munsi y'ibyagezo. Lewi yakora igikorwa gihagaze ku mategeko, yafise amategeko amugenga cyangwa amuraba. Abanyisirayeli bose bategeza gutanga kandi batuye ngo cahabwa abantu bapfa,
abarewi barapfa bari abantu bapfa nk'abantu nka twebwe ariko ngo hajya hano Melkisedeki haye uhoraho umuntu acavuga ati none ntubona ko Melkisedeki ahoraho asa na Yesu none ntubona ko Yesu nawe ateza kwakira igira 10 turaza kubona neza ibibazo byose ndazi ko ibibazo mwibaza naravyibajije maze kumva n'abantu benshi kumuri badefanda inyigisho zotangisha amahera mu ishengero ko bakunda guhagara kuri kino gice entre ta kubantu muri ko murankurikira najya inyuma Yesu amaze gupfa akazuka ahantu bavuga kugira 10 ni muri kino gice honyene twarabonye mu nyigisho y'umunani yuko imbere ko Yesu apfa akazuka yavuze inshuro yereka 200 yonyene muri Matayo 23 no muri Luka 11 niho bavuga ku byerekeye ikigira 10 Yesu atarapfa ngo azuke bakiri muri systeme ya Ancien Testament nje tuma Yesu nigeze agwanya ibyagezwe Yesu nigeze agwanya nyari kigira 10 kuko yari munsi yabyo ariko Yesu amaze gupfa akazuka nyuma ya Calvary agapfa akazuka mwe mu yaragatangwa ahantu bavuga igira 10 nahonyene mu bitabo 20 na bingahe n'indwi biri muri Nouveau Testament bavuga ikigira 10 ahantu hatatu gusa Paul nanda hamwe anakivuga ko washaka Petero nanda hamwe anakivuga ko anagaragaza kwishura ikibazo cy'abantu bambye ngo none ingintu maze vuga kwikugira 10 Paul nanda hamwe akivuga ko Petero nanda hamwe akivuga ko Yakobo nakivuga ko Yohani nakivuga ko ba Yuda ntaco akivuga ko hari n'abantu bigisha ngo nzoja mu ijugota tanzigira 10 ibyo byose nanda tubibona muri Bibiliya ngo ni ibintu by'ibinyoma abantu benshi bigishwa kandi banakanabyigisha kandi umuntu agahagarara cyane ko bakeneye amafaranga ariko Imana ishaka gutanga unezero ngo twabyize mu nyigisho y'umunani mwene data muri kino gice tubona yuko igira 10 cyatangiwe Lewi niwe yagitangiye kuko niwe yaratenza gucakira nk'umushahara wiwe reka turaba ku murongo wa 11 gushaka umurongo wa 13 turabe ingene y'ubuherezi buhindutse ubuherezi cyo bita priesthood ihindutse n'ibyagazo ca bihinduka n'amategeko ca hinduka turabe ubuherezi bwa Lewi n'ubuherezi Yesu avamo mbega ava mu muryango umwe mbega bakorege kuba mu buryo bumwe bahamagariwe kuba mu buryo bumwe ico nje kibazo gisha kigaruka umurongo wa 11 havuga ngo iki none yaba gutunganywa ko gose kwazanywe n'ubuherezi bw'abarewi kuko ku ngoma yabwo ariho ubwo bwoko bwahawe ibyagezwe niki catumye bigikwiye ko haboneka uwundi muherezi wo mu buryo bwa Melkisedeki atavugwa mu buryo bwa Aroni urabona ubuherezi bw'abarewi ntibwashobora kuzana la perfection igihe habuze ikintu nuko habakenera la perfection tubaneza yuko muri mu gihe ca règne de la loi canke iyo sacerdoce y'abarewi bigaragaza neza yuko la perfection n'était pas là nta gutungana kwari kuhari nje tuma biri tugira ngo Yesu nyaje gukura ibyagezwe yaje kubishitsa yaje gushitsa cyari kibuze cyari nk'ikintu gikeneye ijana kwijana ariko hari 99% canke 90% bisigura yuko iyo 10% niyo yari ibuze niyo Yesu yaje kuzana ibyo ndabivuze se biri bivuze ariko nshatse kwereka karorero kerekana neza yuko hari ikintu cyari kibuze cyitwa ubugozi cyangwa la perfection kuba parfait nibisigura ngo n'umuntu ntagira amakosa bisaba kwimana guharura ko ubugororotsi bwa Kristo bamugororotsi iyo ni kindi ciba kumwe dushobora kwigako ariko ngaha turabona neza yuko gutunganywa kwa sacerdoce Levitique itashobora kugira abagororotsi abantu rero harakeneye ubundi buherezi bumeze nk'ubwa Melkisedeki nibavuze ngo bwa Melkisedeki bavuze ngo ubuherezi ngo baravuze mu buryo bwa Melkisedeki muri façon ya Melkisedeki muri façon éternelle atari muri nkuko Melkisedeki ameze Yesu ko se Melkisedeki kuvuze ngo Yesu ni Melkisedeki ngo Melkisedeki ni Yesu nuko Yesu yaje kabiri ku isi Yesu yaje rimwe azogaruka ijya kabiri iyo ni inyigisho abantu benshi akunda kwigisha ngo Melkisedeki niwe Yesu sivyo Yesu Melkisedeki ari mu buryo ameze agereranywa na Kristo ariko si Kristo agereranywa n'umwana w'Imana ko si umwana w'Imana rero ngo ubuherezi bw'abarewi nibwatunganya abantu ngo ntibyari bikene ko haboneka ubundi muntu umurongo wa 12 iyo ubuherezi buhindutse ibyagezwe ntibibura guhinduka nabyo iyo ubuherezi buhindutse ibyagezwe ntibibura guhinduka ubuherezi bw'abarewi bwari buhagaze ku mategeko nibwo bwakira ibigira 10 rero ibyagezwe byarahindutse ko ubuherezi bwarahindutse bene data hari ubuherezi bw'abarewi bwari buhagaze ku mivumo n'imigisha hari n'ubuherezi bwo muri Kristo ko Yesu n'umuherezi ugiye mu gice 5 barabisigwa n'ica 6 tukumbura hari ubuherezi bwa Kristo
butandukanye n'ubuherezi bw'abarewi, buratandukanye cyane. Ubuherezi bw'abarewi bwari bwakira ikigira 10, ariko ubuherezi bwa Kristo nta byagezwe bwari bufise. Ibyagezwe dufise muri Nouveau Testament ni bibiri, ni ukwizera Kristo hamwe no kugendera mu rukundo, kuko urukundo nibwo rushise ibyagezwe. Ibyo byagezwe yadusigiye je nawe, kuko urukundo rwangoroba ibintu byose, kandi urukundo nibwo rumotiva no kwizera mu mitima. Abagalati 5:6 niko havuga. Rero abantu bakunda kuvuga ngo ibyagezwe ngo biracahari ngo turashabikeneye, no kudatahura différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Imaze gutahura itandukanye hagati y'isezerano rya kera na rishasha, birakorohera gutahura yuko ubuherezi bwahindutse. Umurongo wa 13 urakomeye cyane ngo kuko uwavuzwe kw'ivyo ari uwo mu wundi muryango. Ivyo ariko aravuga mbega nibiki? Ni ibya bigira 10, ni ya mategeko. Uwavuze kw'ivyo kujya kwakira ibigira 10 no mu wundi muryango, utigaze kuvamwo uwakoze igikorwa cyo kugicanira. Turabona yuko Yesu atigeze akora igikorwa cyo kugicanira, ntigeze aba umuherezi. Umuryango wa Yesu n'umuryango utigeze ukora igikorwa cy'ubuherezi, ahubwo aho guhabwa ibigira 10 umuryango wa Yesu uragutanga. Mbega umuryango wa Yesu n'uwo nje tumi byagazwe byarahindutse ko haje ubuherezi bundi bushasha. Umurongo Yesu avamo n'uyu igice 14 umurongo 14 gushika umurongo 17 badusome havuga ngo birazwi yuko umwami wacu yakomotse kuri Yuda, kandi uwo muryango Mose naco yavuze ko kubuherezi. Urumva Yesu aba mu muryango wa Yuda. Je tugiye muri Yeremiya 31 imongo 31 gushika 33 tukwereka neza yuko ngo niryo sezerano ngo nzogiya n'umuryango wa Yuda ngo na Israeli. Berekana yuko hari umuryango wa Yuda uri mu gihugu ca Israeli ariwe Yakobo, ngo Imana izogira isezerano ngo rishasha, ngo azo kwandika ibyagezwe ku mitima yabo bantu bico gihe, ngo azobakura ku mutima ukomana yabasha mutima woroshe nk'inyama n'ibindi bitandukanye, ngo azo kwandika ibyagezwe byiwe mu mutima wabo haba bashoboze kubigenderamo. Turenza yuko Yesu umuryango avamo si umuryango w'abarewi, si umuryango w'abarewi wigeze kuri igikorwa c'ubuherezi, si umuryango wigeze uvuga kwakira ibigira 10, n'umuryango wa Yuda. Umuryango wa Yuda ntiwakira ntiwakira ibigira 10 ngo barabitanga. Nje tuba Yesu yavuze ngo utanga afise umugisha gusumba kwakira, kuko umuryango wa Yesu umuryango wakira. Ubuherezi bwa Kristo n'umuryango butanga abami, ubuherezi guma bwakira. Nje tuma iyo umuntu yigisha akavuga ngo turakwiye gutanga ibigira 10 muri Nouveau Testament, nkuko abantu benshi babyigisha mbere bakanavirira, uco bibaza ikibazo, none ibyo bigira 10 tubitanga mu muryango wo kwandi, mu muryango wa Lewi cyangwa mu muryango wa Yuda. Nabigisha no munsi arabigisha mu bwoko bubiri. Harabigisha bahagaze mu muryango wa Lewi, bigisha amategeko, bigisha ibigira 10 batera ubwo abantu, bigisha imivumo n'ururyi n'ibindi. Hari nabigisha bahagaze mu muryango wa Yuda, mu muryango wa Yesu, umuryango utanga atari umuryango uguma wakira. Imana ishimwe cyane. Ataboneza yuko Yesu ava mu muryango wa Yuda, ngo ivyo birushiriza guseruka rwose ko haboneka uwundi muherezi ahwanye na Melkisedeki, atahawe ubuherezi nuko byashinzweho n'ibyagezwe byo mu buryo bw'abantu. Urumva umuryango wese avamo ntimuva mu byagezwe byo mu buryo bw'abantu, ariko yahawe ubushinzwe n'ubushobozi bw'ubugingo budashobora gukurwa. Yesu sacerdoce yiwe canke priesthood yiwe, ubuherezi bwiwe bwashizweho n'ubugingo buhoraho, la vie éternelle, ubuzima bw'Imana. Nibwo n'Imana yabishizeho ubwayo. Mbega ucumbwa ati n'ubuherezi bw'abarewi bwashizweho nande? N'Imana yabishizeho, muga byari ibintu passage, byari byakanya gato. Ariko Kristo ko rava mu muryango wa Yuda utahawe ubuherezi nk'ubwa kiriya gihe, azokwamara umuherezi mu buryo bw'ibihe bidashira, mu buryo bwa Melkisedeki, atari nka Melkisedeki, mu buryo bwa Melkisedeki. Rero turaboneza yuko gushika ngaha ibyagezwe bihindutse, ubuherezi buhindutse n'ibyagezwe birahinduka. Bisigura ko nimba ibyagezwe bya Aroni na Lewi na Mose byategeka yuko abantu batanga ikigira 10, bisigura neza yuko ubuherezi buhindutse n'ibyagezwe byaciye bihinduka. Ubuherezi bwa Yesu bwaraje, ntituma tugenda mu byagezwe byo mu kiriya gihe cyo muri Ancien Testament ngo tuguma dukurikiza itihanwa. Hari ibigaragara nkuko nkunda kubivuga, hari ibiguma bigaruka tuma tubona kugororoka kuba Imana n'ibindi, ariko hariho ibintu by'imigenzo byakuweho. No munsi ntugiye circoncision ngo twabikora nkuko babikora kiriya gihe mu buherezi. Uno munsi umugore avyaye ntaca humana nkuko babikora mu kiriya gihe. Umuntu avyaye ari iminsi ya humana, avyaye abana amahasa
y'abakobwa hari iminsi 36 cyangwa 80 mba ntihenze yateza guhumana ataja mu bantu n'umukozi kaca humana. Ibyo byarahavuye kuko ubuherezi bwaramaze guhinduka. Nigira 10 rero cari mu migenzo carahavuye kubera Kristo yaramaze guhindura n'umwami wava mu muryango n'umuherezi uva mu muryango wa Yuda utigeze ukora igikorwa c'ubuherezi. Tubandanye umurongo wa 17 kuko ushingira intahe ngo umuherezi ibihe bidashira mu buryo bwa Melikisedeki atari nka Melikisedeki. Melikisedeki ntagumya asaba ikigira 10. Melikisedeki Aburahamu ntihama mushira ikigira 10. Melikisedeki ntiyarabeshejwe n'ibigira 10. Abantu bacavuga ngo none ngo nimba Melikisedeki ari umuherezi, Yesu ari umuherezi mu buryo bwa Melikisedeki, ntiwumva ko Aburahamu yamaye ikigira 10 na Yesu ateza guhabwa ikigira 10? Oya, suko biri. Melikisedeki ntiyarabeshejwe n'ikigira 10. Melikisedeki yahawe ikigira 10 kubera Aburahamu yaragitangiye Lewi. Ico kintu gitahura. Melikisedeki ntiyarahembwa umushahara w'ibigira 10. Yagihawe kubera wari umugenzo kumura kiragiye ciwabo. Atari kubera cyayitegeko liteza kwa mari hari. Kandi cyakabiri twize ko mu gishambere twarabonye yuko Aburahamu yabitanze mu minyago. Ntiyabitanze mu itunga giwe, ni cyakintu cyabaye cyama kihari. Abantu benshi bavyigisha ni kubera kumwe gudatahura igikorwa. Bamwe bashaka kwabikora kwa gukunda Imana. Cyakora bashaka kwibikorwa byabo bishigikirwa. Ariko bene data, mwizere Imana murekure. Mwite mu mazi, mugendere ku mazi kugira Yesu abiye Petero ngo ugendere ku mazi. Ugendere mu kwiza wirekurire mu bikorwa mu biganza by'Imana. Kuko niyo yaguhamagaye, nizokubeshaho. Ntubeshwaho n'ibigira 10. Ubutumwa bwiza niho ubeshwe n'ibigira 10. Siko bigira 10. No. Hari abantu benshi bavuga ubutumwa ku isi atabigira 10 baronka. Ba bonki baraga ibikora by'amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari. Ariko siko bigira 10 niko hari abantu babashigikira, niko hari abantu batawe igikorwa cy'ivuga butumwa kandi baragishigikira. Niko batawe ko ivyaba ari ivy'Imana. Hari abantu bakora kugwa atari ko bategeswe. Rero bene data, turabona neza ko gushika ngaha ubuherezi bwarahindutse. N'idagazo byarahindutse. Umurongo wa 13 munota butawe ni wa 14 ngo abone ko Yesu ava mu muryango wa Yuda azokama yumva yuko ibyagezwe byabandanije kwa kundi nyene byaya amateko yose kwa amajana 613 yose yabandanije. Epurta ntiyabandanije no muturongwa na mpemu gabaga yatega 5 ngo nimba murongwa na mpemu ni muri musi ibyagezwe turongwa na mpemu. Umurongo wa 18 avuga ngo nuko rero icagezwe ca mbere cakuweho kubw'inkomezi nke zacu nikimazi gike kuko ibyagezwe bitigeze kugira ico bihingura gose hasubizwaho ivyizigiro bikiruta biduhesha kwegera Imana. Haleluya. Twareza yuko ngaha ibyagezwe bya Mose cyangwa by'Abalewi byarakuweho kubera ikimazi gike. Ntaco byashobora gufasha abantu, ntibyashobora gutunganya abantu, ariko ngo byasubijwe n'ikibisumba ubwiza. Nituma ngo Yesu wari umuhuza w'isezerano ngo ritujya mbere kubageza. Nibaza ko ku murongo wa 24 ngo uko niko Yesu yabaye umwishinzi cyangwa no gaha wisezerano riruta ryarindi kuba le grand d'une alliance. Yabaye umwishinzi. Kristo yabaye inyeni isezerano ritujya mbere kubageza. Rero mu majambo yumvikana igice c'Abalewi c'Abaheburayo kitwereka ingene umwanditsi w'igitabo ariko avugana n'abantu b'Abanyisirayeli bari bazi ivyagezwe. Icakabira bereka ngena Aburahamu yatanze ikigira 10 agitangiye Abalewi kugira ngo nibabaho Abanyisirayeli bazomukomokako bazokame babaha umushahara. Twabonye ko kandi Melikisedeki si Kristo. Melikisedeki si Yesu. Melikisedeki baramugiranye na Kristo ko si Yesu. Melikisedeki ntiyarabeshejweho n'ikigira 10 nkuko no munsi besha byigisha. Melikisedeki ntiyaburi yatangije Aburahamu ikigira 10. Melikisedeki yahawe ikigira 11 acarigira kandi yahawe ikigira 10 mu itunga rya Aburahamu mu byanyaze abantu yarabiye kugwana nabo. Twabonye ko Yesu atava mu muryango w'Abalewi, ava mu muryango wa Yuda. Umuryango wa Yuda ntibigeze ukora igikorwa c'ubuherezi. Reka ndakubwira biriya tubwira neza yuko uno munsi jewe nawe turi muri Kristo nimba waravusuga kabiri kurankurikira. Twese turabahereza. Umuntu wese akijijwe. Saba pastori n'abavuga butumwa n'abigisha n'abapote n'abaprofeti arabahereza. Umuntu wese ari muri Kristo numuhereza. Uno munsi nta muryango w'Abalewi ukihari. Nkuko nabivuze mu nyigisho zitandukanye, ari abantu bita ngo n'Abalewi. Iyo ni inyigisho kinyoma no kugira abanipira abantu. Twebwe ntiturabarewe, twebwe turabahereza. Kandi turabahereza ava mu muryango wa Lewi, turabahereza ava mu muryango wa Yuda kuko Yesu ava mu muryango wa Yuda. Kandi mu muryango wa Yuda ntugeze wakira ibigira 10. Ntugeze ko n'ikorwa cyo kwakira amashikano n'indi bitandukanye.
wari umuryango ahubwo watanga. Je tuma Yesu yavuze ngo umugisha umuntu afise umugisha n'umuntu atanga gusumba uwakira, ko na Yesu yaritanga. Rero umunsi muri Kristo Yesu kwa ibyagazo byahindutse, alliance yahindutse, ubuherezi bwahindutse, n'ibyagazo byaciye bihindurwa nkuko twabonye ibiri byegeje. Ntugitanga ibigira 10 nkuko babikora mu isano rya kera, ntugitanga amashikanwa nkuko babikora mu isano rya kera. Nzokwigisha ku mashikanwa mu minsi iri imbere, no dekeye umushuzo, les prémices cyangwa first fruits mu Cyongereza. Nzovyigisha ntitukibikora nko muri systeme ya kera, abo no musi tubikora nkuko mwe yaraturongora. Tuzobera ngo na Petero abivuga ko, ngo na Paulo abivuga ko, tuzoyibona ngo nabivuga ko. Reka ikibazo kihari none no munsi ku bantu bavango muzane bigira 10 bagaca bavuga mu bibaye, niko nakiri muri mentalite, muri systeme y'ifarisayo, muri systeme y'ikirewe, muri systeme y'isindya cy'amategeko, bumva yuko bo barabarewe nubwo muri abanyisraeli. Et pourtant c'est pas biblique, kuko sukuri kwa Bibiliya inyigisho y'ikinyoma. Bisiguranye neza yuko bakwiye gutahura neza ko umukristo wese ari umuherezi. None ko twese turi abaherezi baduhe bigira 10, ndagihe igira 10, ndagihe uyu muntu akora afata amasanamu, igira 10 ndagihe umuntu mu ishengero, igira 10 tugihane turi abakristo. Sukuri kwa Bibiliya kaha mu bisanzwe igira 10 cyategerezwa twateza guca tugihana ko twese turi abaherezi. Et pourtant c'est pas biblique. Igira 10 rero no munsi misano rishasha nikikivugwa sukuri sinyigisho yigisho mu Nouveau Testament. Hari abantu akunda kumbwira ati turagusabye utubwire aho uhagaze uremera igira 10 aho gitangwa cyane ucemera. Reka nayivuge mu majambo yumvikana kandi magufi. Ikigira 10 mu Nouveau Testament sinyigisho y'isezerano rishasha. Igira 10 si cy'abakristo. Igira 10 cyari cyo misezerano rya kera, cyari cyo munsi y'amategeko, wari umushahara w'abarewi, cyari cyahabwa abakene, cyari ico bashobora gufungura, cyari igira 10 bahabwa cyahabwa abaherezi. Byari byo misezerano rya kera. Uno munsi twebwe turi muri Kristo, tuva mu muryango wa Yuda, tugeze gukora igikorwa c'ubuherezi mu nzu y'misezerano rya kera. Uno munsi turi mu nzu y'misezerano rishasha iri ahantu ho mwijuru muri Kristo, kuko bya kera cyaganye cyo mu ijuru. Uno munsi muri Kristo turongorwa n'urukundo. Nta mategeko atumotiva gutanga, dutanga ko atunezerewe, dutanga ko urukundo. Rero abantu mwabahamuwe, abantu mwatewe ubwoba, kumbura bamwe mwarabivye n'amahera, abantu mvumengo mufise ingorane, hari abantu nuko murankurikira mwumva ibintu ndiko ndavuga ko ari ukuri, bako kumbura umugenzo nk'idini cyangwa ubwoba baguhamuye, utinya kubirekura. Genda ubwire mwe muyera, uti mwe muyera, ntahuza shoboza. Sindakubwiye ngo uhagarike gutanga, oya, ahubwo utange witanga ubwa mbere, hamutanga ibyawe. Mundigisha kurikira tuzotangura kwiga kubyerekeye amashikanwa nayo. Amashikano nayo Bibiliya avuga kwiki. Tuzarabuka amashikano y'isezerano rya kera, hama turabe isezerano rishasha. Mbega amashikano nayo atangwa gute? Uzosanga Bibiliya ivyo yigisha sivyo byebeshe bigisha. Rero Imana ibafashe mugirwe neza yuko muko batahura turi misezerano rishasha ryo muri Yuda rya Yesu Kristo. Imana ibafashe, Imana ibagire neza. Ndasenga kugira ngo abantu muri ko murankurikira mugende mwidegembe, mugendere mukuri kubabora nk'ijambo ry'Imana ritubwira. Darangije nganda beyigusa kigitabo. Nababwiye ko abantu musome Icongereza, zitu abantu muri ngaha muri Amerika, Canada, mu bihugu bya Buraya, Afrika mushaka kumva Icongereza, n'abari mu Burundi, mu Rwanda n'ahandi mumva ururimi ndiko ndakoresha, mushaka gusoma Icongereza, musome kigitabo. Should the church teach tithing? Niyo nyigisho. Mbega ishengero yakwiye kwigisha ikigira 10, cyangwa gutanga ikigira 10. Ni igitabo cyanditswe n'umugabo witwa Kelly L. Russell, mwashaka kukirondera kuri Amazon. Uyu mugabo sindanamuzi ntananzi kombaho, mugane igitabo cyo kiramfasha cyamfashije. Niza ko nawe ugisomye wotahura ibintu ko ndavuga, ukuguruka amaso ukisuzumira, hamuga kompara n'ivyo birivuga, ugasanga uraruhusa urabohoza. Yerekira 10 sinyigisho misezerano rishasha. Igira 10 nyigisho misezerano rya kera. Turi misezerano rishasha. Turabaherezi twese ntiduhane kigira 10 kuko ibyo ntivyo babishoboka. Ntivyo baho. Yabana kugira ngo bashire baca muri mentalite y'ikirewe. Ariko twebwe turi muri mentalite y'igiherezi yo muri Kristo muryango wa Yuda. Mwarahezagiwe, burubwo Imana bwizo muri mwebwe, inyigisho muyikure kuri ngaha kuri Facebook, muyitange mu magroupe murimo muhebene database nazi ndende. Ndazi yuko zizobafasha, uzogirisha akajya kuziraba azoruhuka. Ubuntu bw'Imana bugwizo mitima yanyu mwarahezagiwe.